ibigwanisho bariko baravuga narumvise ubuserukira ububirigi ariko aravuga ati ivyo bintu bibaho nta biriho nta madrone twatanze kugomba kwerekana yuko hari imishamirano hagati y'Uburundi n'u Rwanda biturutse ku Burundi sivyo u Rwanda babiza strategie z'uko babanza kuvuga umuntu ko agomba gukora iki kintu aribo bateguye kubikora ugasanga bagomba kwereka abantu yuko mengo Burundi bugomba gutera u Rwanda ahubwo u Rwanda rwateguye kugira gusotora abarundi hama rucyo gutikiza n'abantu bariko bavuga ngo bakingiye bazogaruke bavyagirize batera barisha abantu ahubwo inzego z'umutekano ahubwo nizisuma ibigwanisho vyinshi ntibateye ubwo no kuvuga ngo bavuze ngo haje amakamyo ngo 20 ngo y'ibigwanisho ahubwo n'amadege ni y'ururu turi mu gihe ambasaderi w'ububirigi yahakanye ko ivyo bintu bariko baravuga atabigwanisho bahaye Burundi ariko ugiye kuramba ibinyamakuru vy'u Rwanda bibandanya vyemeza cyane ko hari ibigwanisho Burundi bikoraronka bivuye mu gihugu tuvuge ko u Rwanda rubandanya wa mugambi wo gucafuza Burundi mu kwerekana ko turabicanye ni kinyoma kubera ikino n'u Rwanda gwataka ububirigi kubera ikibicura yuko Burundi buzobatera bushikiwe n'ububirigi uriko bivuga kubera ubwoba nyene rya petete uvuga uti ibintu ari karazana bizohava bingora gushikana umugambi wanje mu ngiro uwo muntu aricunza cyangwa ariteguye neza biragoye nesino ibigwanisho byiti bigihugu none bo ntibagura ibyo bafise nibo babicura ndatira ndayishimiye yumvikana nabi mu matwi y'umwasi birumvikana ibyo kuko ntitwobideha ngo tureke kuvuga yuko hari abantu batifuza yuko yogaruka ibyo ni normal kuko uravye igihagararo ciwe muri geopolitique y'akarere gitebwo kandi benshi barabona yuko ni intambamyi kuri bo ku migambi mibi baba bafise yo kurondera inyungu zitarizo mu gutera akajagari mu karere. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndavuga kuri micro ni jewe nyene juste gali ma camera mwita umusaza ndavuga ko vyamaze komera ndababwira ko vyamaze nini point bidasanzwe turi mu gihe mu Burundi twatanguye icyo bita mu gifaransa ngo periode préélectorale neza neza imwe mu migambwe iramaze kuvuga ihagaze kubijanye n'amatora ariko vyongeye hariho n'iyindi yatanguye gushira imbere abazoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu 2027 ndabira ko ku munsi w'Imana nko mwabibonye nyene icubera umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kubizegwa n'umugambwe wiwe kugira ngo azoshobore kuserukira mu matora ya 2027 mbega uno General Major Evariste Ndayishimiye ninde kubona yasuye kwizegwa birafite ikindi kintu bivuze ariko vyongeye turaza no kuganira ku bindi biriko biravugwa aho bimwe mu nyamakuru vyo mu gihugu cy'u Rwanda biriko biranavuga ku bijanye ngo n'ibigwanisho bivuye mu Bubirigi biza mu Burundi nivyo kuganira na Apotre MBAYAHAGA niyo mutumire uno munsi ndakuramusa nyakubahwa Apotre ndaguhaye bwakene nizera komeze neza hagasoma ndi pakundi oya manumva mu mwami Yesu bimeze neza yego hajya ngo ibitangura byose n'ubusa ngo ariko agiye mu Yesu ni kimwe oya Yesu arimo byose nta kigo yakoye wow biriko biza kwindi point bidasanzwe ku munsi w'Imana umugabo Sede David warashoboye gushobora inyuma y'amasengesho yari amaze iminsi ariko araba gushira imbere umukandida wabo kubona umukuru w'igihugu yasubiye kwizegwa ngo aje imbere y'abarundi bashobore kuza mutora bacitswe imbere n'umugabo w'Isede David bivuze iki bo kuri jewe nibaza yuko ari ikintu ciza ni ciza kuko ku bwanje Sede David bikora gutyoye yari kubisamaye rero nkuko bivuze ku munsi wa Mungu byarabaye si kuvuga ngo ntiwabimbariye niho nari nibereye nabonye ingene byagenze twari mu batumire yego rero burya kugira umuntu atogwe nk'umukandida si ibintu bagira ikibiriraho umukandida n'umuntu bakurikirana igihe kirekire bakaraba ibyo akora nyifato ziwe cyane cyane imigambi n'ibyifuzo afitiye igihugu no ku mugambi nyene uba waramushize imbere hari amanota bagenda bamuha mu byo bamutumye bakaraba habigejeje n'ibyo asigaje gukora
rero kujya bavuga ugasanga abantu ntibazi guharura neza igituma batora umukandida cyane cyane muri iyi migambo usanga ari imigambwe imaze kwiyubaka ari imigambwe minini imaze kugira imizi ishika kure kuwutora umukandida nta bishobisho bijamo nta marangamutima ngo bavuge ngo ni naka oya biga ibintu byinshi kuko ubuzima bw'igihugu cyose buri mu maboko yabo iyo rero uwo barungitse agize ibyo akora bikagenda uko batabishaka cyangwa uko batayimutumye murumva ko muri ico gihe batoshaka kumutora ngo agira ati bandanye rero ikintu cya mbere cyo kihari ikarata mbona ya mbere ikintu kirimo abantu barahabye kandi bakabona neza president ndayishimiye kugira bamutore nakubari umukuru w'igihugu n'umuntu yagutse umuntu munini so umuntu bapfa kubona wicyoye ngo upfe kuvuga ngo nukubera bamuzi cyane oya bamurabira mu buzima mu masekiteri yose atandukanye y'ubuzima bw'igihugu bakaraba ati mu myaka maze iki yakivanye amajahe agishikanya amajahe ikiye ko cyari cyananiranye umuti wacu ugeza amajahe rero n'amayevari wacu bakora mu nzego zabo urabona byari byiza iki kibazo yo kibazwa nk'umusende DFDD wewe usanga bari mu nzego bari byo bakorera hato tutabona ubibaje nka jewe ntanganirizo ziwanje nyine rero nibaza yuko ari ikintu gikomeye kuko ubwa mbere hoho byogoranye iyo batazana president ndayishimiye kugira ngo bari babandanye icogoranye ni iki icogoranye nuko president ndayishimiye uravye yagwanye urugamba runini cyane kuko murazi igihe yatora igihugu muri mu 2020 igihugu cyari mu bihe bitoroshe mu bihe bitoshe by'ubutunzi by'umutekano by'umubano n'ayandi makungu no hagati mu gihugu ihungabana ry'imitima canke kutabona ejo kwa buri mumwe wese yari afise intambara zigoye agomba kugwana kugira ngo igihugu gishobora guhagarara neza mu mutekano mu mahoro rero mu myaka mike yamaze urabona yuko ntacyo atakoze ubwa mbere hoho yashoboye gufata igihugu cyose meme en centimetre kare y'igihugu uno munsi ifise umutekano ifise amahoro nta muntu umwe yikeka mugenzi we nta winuba mugenzi we nta muntu avuga ati jewe ejo ndimuka canke ejo hariho ibintu byanje bitazogenda neza ibyo ndiko ndubaka bazobisitura canke ibyo ndima nzobitana bisoro no kuvuga ico kintu ikintu gikomeye cyane n'umuntu babonye yuko d'abord yashoboye kwegeranya abarundi mu butandukane bwabo urabona hariho ibintu by'amatansiyo yabaye guhera muri za 2015 n'imbere yaho daye wasanga ari abantu bavyogera ko mu kugabura abarundi bafatiye ku moko no mu turere mugu urabona yuko ikibazo cy'amacakubiri y'amoko mu myaka 6 itaranakwirara neza sivyo yaramaze kukirangiza burundu ku buryo uno munsi ugiye kuraba ico kintu ntakibaho hari ikintu kimwe cyatemonyaje nabonye burya naho kintu kiza ari kibi hari ibyo kikwereka igihe habaye isanganya ry'ibintu byatwitse by'ibigwanisho bya gisirikare niho naboneye yuko abarundi vraiment bamaze kwegerana atakiho cyamako kihari utegute uzi yuko mu guhunga abantu bataramenya ibintu biriko biraje canke bibaye ibyo ari byo abantu bahana marifti atakibazo umuntu agahagarara akavuga ati mpari ifite abana bo tujana ntabwo ko ntavuga ngo nande ugasanga hari abana bahungiye mu makartie yandi ugasanga yabaye mu muryango badasangiye ubwoko badasangiye n'intara ndo nta kintu na kimwe cere biyenkete cyaranyeretse yuko ico kintu cyamaze kugaragara yuko president yishimiye na politike yiwe n'inzego zamufashije ico kintu cyarakoretse cya kabiri ni ikintu cerekeye koza canke gusubira gukura iceye ku gihugu cyacu Burundi cyari givize iceye kitari gike mu mashirahamwe canke muri communauté internationale ku buryo hari ibinyoma byinshi cyari cyarabeshewe hari iceye byari cyarambaye mugabo kuva atanguyeho ko narababwiye yuko la diplomatie d'un pays burya iri ku mukuru w'igihugu
abandi bose bakora bafatiye kuri orientation yabahaye. Muri ico gihe uraba mu minsi mike urabona yuko igihugu kitazopfa gisubiye kuronka ijambo, kitazopfa gisubiye kuvugwa neza mu makungu, kitazopfa gusubira kwizegwa. Mugabo no munsi uravye abarundi bamaze kuronka ibite canke amaposte canke ibibanza byo bwizigirwa kubera igihugu cyabo cyasubiye kwambara denke kwambara igitinyiro canke n'icubahiro mu makungu, ikobera ndayishimiye yarabomanye nyene aragwana arakobagurana mpaka ibinyoma byose byahora bivugwa iby'Uburundi bwazira kandi atabihari. Abantu bose baratangara bavuga ati finalement twari twarabeshiwe, nta muntu yari yarashize ikirido mu maso y'abantu batabona. No muso ugasanga abantu bose bariko barabibona ati finalement mu Burundi nico gihugu cyiza. No muso ugiye kuraba ni ikintu gikomeye, nico mu mashirahamwe akomeye. Ni naco banashaka nibaza yuko umugambo ushobora kubyo yaravye nabyo ni kugira bamugarukane. Igihugu cy'Uburundi gitangurira igicizero, abantu batanguye kucizera, amashirahamwe akomakomeye donc ayo sanga abagwizatunga guhanahana iby'ubutunzi n'ibindi bihugu bijya byose burya birakorera kuri presence y'umukuru w'igihugu yabirondeye. Kuko nk'aya multinational usanga baza kuinvestisa amamiliyari y'amadolari ngaha, biramugora kugira kumva umutahe wiwe uri assuré, abona yuko ibyaje gukora bizobandanya bigenda neza, atari karabona yuko uwo babivuganye canke uwagiye kubasigurira no kubereka impamvu bashobora kuza kwemeza mu gihugu batafise assurance kazoba kihari. Kiye ne kintu cyari gikoze ikintu gikomeye cyane. Wow. Kuko abantu yashobora gusokora uduhera bwatereka mpime sinde yazanira rimwe kubera ndabona izo chance politique zihari ibintu bishobora guhinduka. Iyo rero le president yahagurutse hagwanya iyo ntambara, akumvisha abagwiza tunga, akumvisha amareta mwamwe n'amapuissance ya avuga ati Uburundi igihugu stable kandi hariho potentiel, harimo ni ntuze yuko abantu bagomba gukora ama business yabo hariya. Iyo uwo muntu biciye bishika agaca hinduka, bona baba ntibaza twashavuga ati on ne sait jamais byo twavuganye n'uyu muntu ejo hashobora kuza umuntu akabihindura mu gihe atari wa wundi abandanije. Donc kugira bamutore izo nsove hose ubuzima bw'igihugu kubera presidence yibira afite ikisigura muri kazoza keza ku butunzi bw'igihugu. Ego birafite icyo bisigura buriko buradusigure. Mwavuze ati ikintu cyo kunywanisha abarundi mu Burundi icyamoko nakigihari, ariko turabona ko hari ama diaspora mwamwe ikintu cyamoko gihari, kandi ubona ko hariho abahunze 2015 n'ubu bataragura mu gihugu. Aho naho twavuga ko yashoboye. Bo nibaza yuko burya umugani bakunda kuvuga ati uzakuja kuzimusi bufatana mende. Iyo muvuze ibintu mwene ivyoye nukuraba, kuko ndibuka neza kuva gitangura gufata ubutegetsi iyo sensibilisation yarayikoze. Aravuga yuko ata murundi numwe w'impunzi akwiye kuguma impunzi, kiretse abazi yuko bafitaniye ingorane n'ubutungane kubera amabi bagiye bakoze. Abo nabo ugiye kubaraba wobarura ku ntoki si benshi. Mugabe ikibabaje nuko babandi bashobora guca bakoresha ico kintu cyuko bo bumenga bazoshika umenga ubutungane bo barondera, bagashobora ikoresha mu gutera ubwoba abandi kuvuga ngo ntimutahe twese baraturondera, hari ibyago biturindiriye. Basanga ababumvira bari nyuma yabo. Mugabo ugiye kuraba la majorité y'abantu benshi bahunguka burindwi amabisi yaba ariko aratura abantu baje baza bavuye mu buhungiro kandi bagashikira mu byabo. Rero nibaza yuko ivyo naho abantu bo byumva gucyoye kuri icyoye ku bwanje, nibaza yuko yaragishoboye kubera utagomba kuza ni ku bushake bwiwe. Mugabo wose ntibisobanura yuko uri umurongozi kanaka uca ufata ngo uvuge ngo nabononye ibintu, abantu baturi ibintu by'abandi bakabomora ibintu by'abandi bagira gute. Uno munsi abantu babitwariye bavuga ati twebwe ibintu byononekaye kubera ibikorwa banaka bakoze. Abo bantu nabo bari ngaho barakeneye ubutungane, na leta burya hari igihe irengana nayo irakeneye ubutungane. Mugabo muri ico gihe uvuze ngo yo barabishoboye,
nawe bigishije nka ndazi yuko bizi ko yabishoboye muri ico gihe rero n'uno munsi birabandanya hariho izo sensibilisation bakamobiliza abantu bakabatira mutahe no munsi ico kintu nibaza ko ata muntu ari hanze no munsi avuga yuko yoba akiri impunzi kubera ingorane z'ubwoko mu gihugu yoba besha kanatsinda turamaze kubona bamwe bari ngaha abitwa ba Gabriel Ufyiri n'abafosi ndikumana n'abandi benshi bari ngaha turi ngaha muri ko muradusigurira kubona gutora Ndayishimiye bakoze ikintu kizima mbega kubona atanga umukandida umwaka imbere vyo kumenga nibishasha hari icyo bivuze kubona Send David yitunganyije kare kugira ngo yereka abarundi umukandida wabo imbere none ivyo wese numva ikibazo kirimo uko hari abantu bogiteramiraho ngo bavuye ngo umwaka n'ikiyo cyagisigaye umugambwe nibaza yuko ufise amateka ugenga urafise amateko n'amabwirizwa bagenderako mu gihe basomye bakabona haba amabwirizwa y'igihugu haba amabwirizwa agenga amatora haba mu mabwirizwa arenganiza umugambi bakabona yuko ico kintu ataco kiza konona nibaza yuko ata kintu kibi bakoze hanyuma ikindi naco ni navyiza yuko n'abandi bantu bamenye bazohiganwa hakiri kare aho baritegura bavuga bati ni naka tuzohigana ico nibaza ko ata kibazo kirimo igihambaye nuko kuvuga umukandida wabo nibisanzwe mugabo no munsi abantu benshi bitwaza bavuga none ngo sene ko ari igitangura nawe uri mu mugambwe ntibamutoye ngo cagenda ajanye ibyangombwa bishikane muri seni bataratuma ko amakandidatire azorindira igihe sene zotumira ko abazoserukira imigambo canke abigenga bagaza kujana amadosiye muri seni ariko kuvuga yuko umugambwe yamaze kuvuga ati ni naka zoduserukira pour moi je nta kibazo kirimo ikivuga ngo muvuga buca amatora bacanke hagisigaye ikiringo kirekire ahubwo n'abandi bagomba kwipima ahubwo baranabagiriye neza babimenye hakiri kare bavuga bati twitegure consequence kuko turabonye uwo tuzohiganwa ingana reha biragoye je nibaza yuko ahubwo ni ikintu ciza aho yaba n'abandi baca muri iyi weekend kurikira bavuga bati twatanzwe natwereka tubatange mugabo nibaza yuko ari sawa ni ko bwanje nta ngorane zirimo nta ngorane kuko iryo koraniro je nari bayemo niho nari ni ibintu ubona yuko byateguwe bifise urutonde abagumya banga bose ndefutete barabona yuko mu maso bakeye hari morale nyinshi ukumva neza yuko ibyo bariko barakora bifise urutonde kuko bavuga ati twebwe turi ku murindi w'iterambere turiko turiruka turondera yuko umuntu wese ibyo ariko arakora adasamazwa n'ibihe by'amatora cyangwa iki n'iki reka tuyikure mu nzira hakiri kare uri kuribaza yuko abarundi ubu bagifise umunoho canke umwina wo kuvuga ati tumenya abo tuzotora ubu abantu bose bari mu rugamba rw'iterambere hanyuma noneho kira noneho nimba baravuze president Ndayishimiye akaba ari wakihari abitoza n'abazotora babaye barabimenya hakiri kare aho nabo batara amahoro none je nibaza yuko atakibazo kihari kuko abarundi ubuwe urwego bageze ko ntibakiragwa ishinga no kumenya abakandida b'iyindi migambo canke umugambo kanango bazobivuga ryari bari ku rutonde rwo kuvuga ati ntabwo baravuze n'icivugo bavuga bati ubu rero twafashe iri ntumbero amajambo make ibikorwa byinshi nibaza yuko nk'umuntu yoduza ikibazo akavuga ati hariho ingorane batanze umukandida kare uyo muntu niba abandi bavuga ati ugiye upfa w'inkende isanga ibiti byose binyerera ntabeshe bari cyo mubuza kuzokwitoza cyangwa ngo cyo mutero ubwo ngo amatora ngo azogenda nuku happy nta tegeko ryarenzwe kandi nta n'ingorane zihari zo kumenya umuntu ukipanga ukitegura uzi niwo muzohigana kuri je n'amahoro birikomeza kwindi mfuwe bidasanzwe buriko burabitubwira turi mu gihe twabonye ujya munsi abagumya banga baryohewe abarundi turabona ku marezo sosio ariko arandikwa inkuru nyinshi cyane aho ubona ko abarundi benshi bamukeje ko nasubiye kwizegwa iyindi myaka indwi naho amatora ataraba muravye imbona kazoza
abarundi hari icyo twakwizera. ubwa mbere ho nibaza yuko abatangwe kuvuga ko bibaye kare canke urabona niwe agarutse ibi n'ibi birumvikana kuko kandidatire ndayishimiye yumvikana nabi mu matwi y'umwasi birumvikana ibyo kuko ntitwobideha ngo tureke kuvuga yuko hari abantu batifuza yuko yogaruka ibyo ni normal kuko uravye igihagararo ciwe muri geopolitike y'akarere giteye ubwoba kandi benshi barabona yuko ni intambamyi kuri bo ku migambi mibi baba bafise yo kurondera inyungu zitarizo mu gutera akajagari mu karere. Uravye intambara rero zihari ukaraba n'izitegurwa mu mpisho canke abantu bakubita urutoki ku rundi bati iyo ataba ndayishimiye na leta yiwe n'igisirikare ciwe ibi bintu ntivyari kuba bigeze ngaha tuba twamaze gushika ku co twashaka. Murumva mu yindi mvugo iryo tangwa rya kandidatire yiwe kuri bo yabaye inkuru itari nziza. Bo kwifuza uwundi muntu atari umugwanyi nka perezida Ndayishimiye. Bo kwifuza uwundi muntu atari umuntu afise umutima urinda nka Ndayishimiye. Inseruka rukamba. Murumva muri ico gihe rero mwene abantu ntibashobora kubura utwo bitoza kutunyoni bavuye ngo kubera iki bibaye bibaye ubu nabone banabimenye ni sawa kuko n'ubundi bamenye nabone ingene bipanga kuko ivyo arimwo arazi ivyo arimwo kandi arazi ico ashakira igihugu ciwe arazi n'ico ariko arafasha akarere mu bintu vyo kurondera amahoro no kwanka agasuzuguro ka bamwe bagomba kuvogera abandi. Ivyo rero ku batari abantu babona kumwe ivy'amahoro abantu usanga arabakeba kubera inyungu zabo kandi mbi zihungabanya ubuzima bw'abantu zitanguye kukononekara kubera igihagararo ciwe n'ibikorwa ariko arakora. Ivyo birumvikana yuko ari abantu bo kwidoka. Hama ntitwoyoberwa yuko abo bantu nubwo atari bo baserukira mu kanwa ka bamwe baca bavuga ico babandi bifuza ko bavuga canke imyidogo badashobora guserura akayisorohorera muri naka. Ivyo turabizi, ivyo ni ibintu bisanzwe. Rero nibaza yuko ico kibazo kuri twewe cyabaye ikibazo kimeze neza. Buti yabaye inkuru ibihiye ugutwi k'umwasi. Irabihiye ugutwi k'umwasi aho ntitwobeshayo. Turi mu gihe hariko haravugwa bimwe mu binyamakuru vy'u Rwanda yuko hoba hari ibigwanisho ngo igihugu c'Ububirigi kiriko kirahereza mu gihugu c'u Burundi. Amwe mu makuru ubona ko abitwa Baskovya n'abandi bagomba gushira imbere mu kwerekana ko hashobora kuba intambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Mbega ku bwanyu muravye ibi bintu bikora kirigwiza na binyamakuru vyo mu gihugu c'u Rwanda bifise intumbero igamije iki? Bwa mbere ho ni inyigisho z'ibibugwanko barimwo kuko bibaza yuko arizo zobashikana ku cyo bariko bararondera. Nivyo ko nakubwiye yuko igihagararo ca perezida Ndayishimiye muri iyi gestion politique y'akarere ni ikibazo ku bantu bari bamenyereye konona ivyo bonona guhungabanya abandi cane cane ko Rwanda uriko uravuga ntitubidehe ivyo nibisanzwe. Ivyo bariko baravuga rero burya sinzi yuko abantu muriko murakurikirana hari abantu bariko barigisha inyigisho wanashaka zitangwa n'iyo ideology ya FPR n'abandi y'ukwerekana yuko umenga umubano ntushoboka hagati y'abahutu n'abatutsi ubongeyemwo n'abahema mbere sinzi ko waribonye kuko urabona yuko c'est agenda ihari bahawe bariko bagenda begizekita donc ku ma episode amwana. Uvuze Baskovya ukavuga n'abandi sinzi ko mutora umwanya wo kumviriza abantu batandukanye. Abo n'abanyarwanda ariko hariho n'abanyamurenge hariho n'abarundi uno munsi bari muri iyo narrative yo kuvuga yuko hariho genocide iri kiraba kandi bakayegeka kuri perezida Ndayishimiye na perezida Tshisekedi bakayegeka ku gisirikare cy'u Burundi tuziho kivanze kandi gikomandwa kumwe ari ingabo mugabo gasanga ni abantu bagomba kubomora bwa bumwe perezida Ndayishimiye yigisha bwo gufata amasharo y'amoko akayakuraho. Abantu basubiye kumva yuko hari ikintu kibi cyo kirabategurirwa na ya migambi y'iterambere babona yuko batobananya kuri ritime bariko barakora babona yuko umenga ejo bintu bizoba biyangana. Ivyo rugiye kubiraba
ni inyigisho z'urwanko muri ko maze zisangura neza ubona yuko hariho ukuntu babivuga ukumva ko ari synergy barimwo umwe avuga ati ga yero uvuga uheraha nanye nca mvuga mperaha ariko twese tuzane ku kintu kimwe ugiye kuraba rero porte parole watwigwaneho uno munsi uwundi wenge yakakihari ntabacumva uhari witwa Rugabo muri no misi sinzi ko uherutse kumva wumvise ikiganiro yatanzira fois passé we yabiduduriye ko kubera n'umugabo aparama nubwo yambara impuzu za gisirikare menga nta esprit militaire afise kuko ivyo mvuga aratwagwa n'ibintu by'amaranga mutima cyane bishobisho aho yari karashimagiza ivyiza u Rwanda rwabakoreye na president Kagame agaca avuga yuko bamuri inyuma kandi biyemeje kugwanya iyo esprit canke yavuze ngo esprit canke ingenga bitekerezo y'igihutu ndagafisa ako kantu bavyumva donc urumva ko ka kantu kahutu kagarutse wewe urumva ngo ubu ntibakiri no twigwaneho ngo bigwaneho batabara abavyeyi babo ubu ro babaye batwigwaneho baje gushira agenda FPR na Kagame mu ngiro bavuga ati turi inyuma yawe kuri iyo two mwadukoreye magaze nibi twebwe tugomba kugwanya iyo mpemu canke ico kintu cyose kirimwe abahutu niko yabivutse ndagafise nuko mutagira umwanya wo kumviriza ngo mukumvisha abantu ndabye ndavyoroje nkabiraba ugacumviriza rero ikindi uravye hariho umuministre w'u Rwanda bafise wumvirije amajambo avuga yitwa Bizimana Jean Damascene umuministre wajejwe ubumwe n'ubwiyunge n'umugabo muri ino misi asigambihira no kuvuga kuko ugiye kumva nawe ivyo avuga arataka cyane ibintu agashiramwe abahutu akavuga ngo amagorwa amakuba abahutu barimwo ingora zose n'imfu bariko baragira ngo nukwitatsa urumva kwitatsa nugutaka kataki gutakisha kihari ngo kandi ngo ninkurikize z'ibibi bakoze kandi bonyene biyemereye bije no gufyonda kandi ukumva ariko aratoneka ubwoko bw'abahutu usanga bufise ibyo bwihanganiye nabwo bufise ibibababaza bafise akarenganyo barimwo bafise intuntu batagira bayereka agacongera akaza akabatamba ku mubyimba bavuga paze yavuze ngo ntiyigeze yonka ngo amabere y'umuhutukazi ivyo dushaka tuvuge ko ari ivyo data wanye buje nyina ntawenzi ni nkuko ubugombye gutesha agaciro abandi bose amabere y'abahutukazi kuko umenga sabavye nk'abandi ico kintu ikintu kibi aje kivuga yibaza ngo ni ibintu ari karavuga aho hangaho umugabo yes ku muntu nawe avuka ku muhutu cyane ku muhutukazi urumva mwasa agaciro nkuko umenga ntafise valeur ingana n'uko n'umuntu yose amabere y'umututsikazi umenga amabere bere samu ça c'est grave ni ibintu bibi vraiment yicare yumvireze ibyo bariko barakora ni ibintu bibi bishobora kuzobyara ikintu kitari ciza hanyuma ugacuvuga ngo abantu bariko baritatsa ngo nibindi bitatsamo nibindi ariko nyene je ndanavyumvirije nimaze kumenya amakuru ya Bizimana sinzi abantu urumogi banywa ngiyani banywa rubisi sinzi ibyo ari byo ko je numvise yuko umenga umugore we n'umuhutukazi none abana biwe ko bose amabere y'umuhutukazi nabo ntihagira ikibagora bazoba bariko baritatsa ikibazo kigoye kwiyumvira none umuautorite ministre muzima ari muri guverinoma ayo majambo asohoka kubera icakanga uravye amajambo ari karavugwa ku marezo sosho wavuze ba Scovia fois passé yavuze ati Jesse nzigera na rimwe ntavuga yuko imbonera kure n'intera hamwe za FDLR bose arico kigo ivyo byaravuze aho woze kajayo hari uwitwa ntuzeye Kenneth wo kuri TV1 ndanamushimire gukora fois passé yatwishuye tukintu twavuze anacishurana neza wanashaka nanasabye ni nomero zi w'umuntu nzi ko azifise nazo yampaye mugabo ndagomba ko tuvugana bavuze yuko bafise ngo dossier métallique
itarugurwa bashobora gushira ahabona bakerekana ko indongozi nyinshi zo muri FDD ngaha zitwara igihugu cy'u Burundi ngo aribo bakoze genocide y'abatutsi muri 1994 mu Rwanda. Mugabo hari ikintu abantu bibagira. Burya abantu kutavuga no kwihorera sukorera benshi atakuri babazi. Dufate yuko iyo liste bayikoze bayifise. Umuntu ashobora gukora liste y'abantu yumviriye canke avuga ati ndayihigwanisho ejo ntagira umvukina mvuge ngo ndagushira muri genocide kuko bazi yuko wagejwe ko wakoze genocide ari icyaha gikomeye cyane kitanababarirwa. Mugabo akibagira yuko ibyago byabaye mu Rwanda burya no mu Burundi byagiye biba mu matariki adasa. Jewe ko ndiko ndabyumva inyama mbisi ishobora kubyura iyumye kuko no mu mabi yabaye mu Burundi ngaha uhereye muri za 1972 mu 1972 aparama umenga hariho amazina menshi bafise nabo batagomba gushirana ku bwabo byo kugira ngo basigasire canke babumbo mu bana menga aho bari abanyarwanda benshi bafashije bagakora muri ibintu by'ubwicanyi byakorewe abahutu muri 72. Hayi mazina n'urumva zinzi buryo ushobora kuvuga ibintu ugasanga nawe urikwegeye. Igihe cy'ubwicanyi cya 1998 umenga ubwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi. Umenga bwo bwabaye hariho umutegetsi w'u Rwanda avuye kugirisha inama abanyeshuri b'abatutsi ngaha muri kaminuza y'u Burundi. Cyo byose birafise aho bibabiri. Rero nkibaza yuko abantu bogeragaza kurondera umubano mwiza uhamba kahise kugira ngo ntibaje kuvyura ama esprit y'abantu yasinzirijwe na politike ziba ziko zirakorwa zo kurondera amahoro no kwirengagiza ibiba byarabaye abantu bakaraba. Ugiye kuraba rero ivyo byose tugaruke kuri bya bigwanisho ariko uravuga niyo biganisha kuko baca bagenda bakavuga bati hari ibigwanisho biza mu Burundi mugabo uburundi niko buri kubadistribuwa izo nkoho kuba FDR kugira ngo bafashanye gutera u Rwanda. Ngenda buke kugira uvyumva. Sivyo? Urumva yuko ariko harafatana bya bindi ivyo bagenda bavuga ngo aba naba ugacugaruka ku bintu mu gwengeza hari gushikiriza. Sinde kuba byumvira iki. Shovino. Avuga yuko umubano mwiza uri hagati ya President Ndayishimiye na President Kisekedi atahandi ukomoka uretse yuko bahuje ingengabitekerezo ya genocide y'Ihunyabwoba. Wanarayicumurya avuga yuko mbere mu nzego z'igihugu cyane cyane z'umutekano zo kwivuna basi harimwo interahamwe. Uravyumva? Avuga yuko no mu bagwiza tunga bari mu Burundi harimwo interahamwe ba FDR. Abivuga byemetse. Aranemeza yuko ngo President Ndayishimiye ngo yari mu bakozeho nyabwoko muri 1994 mu Rwanda. Umumenyesha makuru amubajije ati urafise ibyemezo canke ni ca kinyoma cy'abanyepolitiki bamugomba kwerekera gukorera inkoni shusha abantu. Avuga ngo nta vyemezo je mvise mugabo ati ndavye inyifato gusa yingene bitwara n'ingene bameze. Ati biragaragara neza yuko abo bantu ari abagenosideri. Ukagenda hana sinzira fwa pasi ko wumvise umapote yitwa Bernard Ntungwa nayo akora muri Canada nawe ari karagira iyo narrative. Bigarakana hahandi nyene yuko ariko bagomba gukora ikintu cyotuma hasubira kuba izindi ntambara zifatiye ku moko kubera inyungu z'abantu zinyegeje mu bindi bintu zananiwe kubera kwa guhagarara neza kwa politiki y'abarundi bavuga bati Pakistan ni imigumu kuri kurabona yeye mashira hamwe y'abanyamurenge Mahoro Peace Association yagize imigumuko itariki 15 z'ukwezi kwa 4 mu Bwongereza i Londres. Hagenda bafise ivyapa bavuga ngo Kisekedi Ndayishimiye must go nibave kuko umenya nabo babatoye nabo bashize
bakavuga yuko bariko bakorera jenoside. Tariki 20 bahurira Washington DC, arahuma n'amati ariko bariko baratumara. Mugabo aja kuraba ni manipulation toujours FPR y'u Rwanda, kubera baramaze kubona abatari bake babayidatifye muri nyamigumuko ntibari abanyamurenge, bari abanyarwanda. Ivyo byose ugiye kubiraba rero, kubera iki iyo mobilisation sensibilisation ikiraba autour y'abantu babiri, autour y'amareta abiri, mu gihe babona yuko hari intambara bahora bagwana bo zabananiye, ahubwo na diplomatique mu bakubise hasi. Uno munsi ata saro nimwe yo muri komite nationale y'u Rwanda bariko barumva neza, aho hageze yuko president w'u Rwanda nimba ari vyo je pas vérifier naravyumvise bavuga yuko bamwimye visa yo kuja muri Etats-Unis. C'est-à-dire baravuga bati aho tugeze tutaronse ikindi kintu twokunyegeza inyuma, kugira ngo dushobore kwereka amakungu ko tugowe, ahubwo ibibazo byacu basubira vyige gushasha kuko twarangiye. Nta kindi babona atari kuvuga bati ngo twigisha abagore baje barakurira bavuga yuko ndayishimira kisekedi bagira babice. Mugabo gasanga ico kinyoma ntigishoboka. Uno munsi abantu baje kwibaza yuko bagumutse gwamo bavuze imigerere n'amanjanje bavugije mu ibarabara, ukibaza ngo abantu bavyumvise kandi barazi yuko ivyo kuravuga ari kinyoma. Sinzi ko babonye video bariko barakwereka muri ambassade y'u Rwanda muri Washington, batumiye abagore gusa bariko bagirisha entraînement yo kurira. Ariko umuntu agomba kurira uriza kumugirisha imyimenyerezo, umubabaro uri umutima se wumuriza. Bariko barabigisha nibashika mu ibarabara ingene barira, ati barira gutya mu myereka. Oya yari repetition kujya ku bati gitero ca mbere cyo kurira ni iki bimeze kunuko, bakurikirana kugira bumva abagore bazoshobora gufasha abandi kurira. Bijya kandi birabaho burya no mu bindi bihugu, hari hanumvise habaho des associations de femmes pleureuses batumirwa kujya batumira imigwi y'intambo y'ingoma canke y'ugwedengwe mu manza, aho bagandaye bagatumira abagore bati mwaza kudufasha kurira kuko mutumotive mutumotive turira. Urumva rero ivyo bintu ugasanga uri kuricaro ukavyibaza ukavuga uti none ibintu bimaze gute. Je nibaza yuko rero ugiye kuraba ibigwanisho bariko baravuga, narumvise ubuserukira ububirigi ariko aravuga ati ivyo bintu bibaho nta biriho, nta madone twe twatanze, ni kinyoma. Kubera iki none u Rwanda rwataka ububirigi, kubera iki bicura yuko Burundi buzobatera bushigikiwe n'ububirigi, kubera iki? Ni ukubera peut-être babona bati muri communauté internationale nta numwe ariko aratwumva ko muri Union Européenne yose nta numwe yumva u Rwanda uyu munsi sauf Macron, apana la France, Macron umwe gusa, umwe naho nyina apana igihugu ciwe, oya igihugu ciwe ni Macron. Uravyumva? Donc nukugira bumvishe na ba Barundi rero bavuga bati attention, no kuvuga rero umututsi wese ahantu ari, umunyamurenge wese ahantu ari, umuhema wese ahantu ari, mugabe abicanyi bitwa banaka bagomba kutwica, kugira ngo abantu ahubwo baje mu bwoba navyo bikwa bitambere babihagarike, babone yuko ahubwo bakwiye gusubira guhunga, babone yuko finalema ubundi bwo karabansi babo. Mugabo nagira mpumuriza abantu babwiye yuko ivyo bariko barakora byose nta kizoshoboka, kuko iyo karata y'amacakuri y'ubwoko mu Burundi ntikirya ni gihora, ntibizokura iyo karata nigikora. Oya wapi. Muko murabitubwira turi mu gihe ambasaderi w'ububirigi yahakanye ko ivyo bintu bariko baravuga atabigwanisho bahaye Burundi. Ariko ugiye kuramba ibinyamakuru vy'u Rwanda bibandanye vyemeza cyane ko hari ibigwanisho Burundi biko raronka bivuye mu gihugu c'ububirigi. Tuvuge ko u Rwanda rubandanya wa mugambi wo gucafuza Burundi mu kwerekana ko turabicanye. Ivyo byobayemwe amakenga cyangwa umuntu akakwemera ko ari nk'ukuri bivuzwe n'ubundi atari Rwanda. Ivyo bivuzwe n'ubundi atari Rwanda, abantu buga ati kameme reka turabye mugaba ru Rwanda. Hari narrative twumvise yindi bavuga ngo hari abakuru b'ibihugu babiri ngo bagabishije perezida w'u Burundi, bakavugamo Kaguta Museveni na William Ruto, wabamuye migambo ufise yo gutera u Rwanda bihagarika.
hiyumvire y'abantu ariko abikura hamwe ko mu bisanzwe y'umukuru w'igihugu avuze aravuga abantu bakavyumva ati discours yavuze mwibi canke bigaca muri affaire étrangère akavuga ati nimuvugane hagati y'abashikiranganje b'imigenderanire ibi bintu bihagarara mugabo niyo kampanye barimwe kuko urabona ko n'ubu batumye ko iyindi imigumuko izobera mu Bubiligi bavuga yuko izoberamwo ngo abanyamurenge abatutsi n'abahema urumva kugira ngo bose bumve yuko hariho indi minorite iri menacée donc basubira bavyure peut-être ama émotion y'abazungu bavuga bati genda muririre imbere ya Union Européenne muririre imbere y'amashirahamwe hagati y'akazana muntu hariya abantu bavuga bati izi dossier faut ko tuzige ko neza n'ibiganiro vyabereye Washington ahubwo dusubire tubwire Trump tuti nyabuna ibyo bintu hagarika burya na washigikiye abantu batari ugasanga hari ibintu ariko barakora diplomatique mugasanga bariko bakina ikarata z'abana bakibaza yuko kuvuza urwamo ariko ruzobaha rezo mugabo bakibagira eske President Ndayishimiye n'inzego ziwe ziriko zikora bya diplomasi na Kisekedi biwe bo bariko bakora iki eske baje bagenda mu ibarabara bakibaza kuri batabonye abandi batacyakozwe bene baje kurira bagasanga bari ntibusana hanyuma image yabo ko atazova kuri rezo sosiyo ivyuma vyamaze kuyafata ubidoshe z'umungu hasa bariko barazakira barara hari nabo baheze ugasanga bagiye gusaba ubuhungiro bavuga yuko bahunze Kongo ariko ugasanga n'abanyarwanda ejo bazosanga wikwegeye idosiye ryo nezatangura kwiga bazigiye umwumwe sinzi ko abanyamerika ngo bavuga ati none aba bantu finalema ni abantu nyabaki twabahaye ubuhungiro tubaha ubuzima bwiza ubaje kutwakiza yuko twebwe turiko dukora nabi kubera dukora n'amareta yabo hari n'ikibazo haya bizogera n'ahandi ho ico bamenya coco Perezida Kagame canke abandi bari kumwe ntashwa bafise nibemeje ibiganiro vyabaye abishire mu ngiro canke wanashaka jewe ndababwiza ukuri sinzi ko bumvise ijambo ryiza Perezida Ndayishimiye yavuze ati abarundi n'abanyarwanda twankana sinzi ko bavyumvise abivuze ntitwankana ntiyagezobabesha kubera iki ubwo bwibone nawe ukagaya abanyarwanda bagira bitoba bavako kandi baremvye babona yuko bakubititse ariko batoteye intambuko babwira Perezida Ndayishimiye ati eba tugarukana ikivukana turabinye tubyumvikana twanyawe mugabo no muzi urumva yuko bavuga ati twebwe tugomba kurwana narabwiza amakuru yuko ngo bagomba gusubira kurasa Uvira kiyumvira ukavuga uti none abantu rero ivyabo biragoye nayo ibiri byo kuvuga ngo bari kubaharanira inyungu z'umututsi no gukinga umututsi bibi sivyo iyo ni ideology batazopfa bashikiriye aya gaye tuvuga n'ukuri kandi barubahura abantu umunsi abantu bubahuse bakavuga ukuri bazi bizokorana none umunsi bavuga yuko mu karere kose kubaho neza k'umututsi cyangwa kugira ngo agire umutekano abikesha FPR ibyo byumvikanye umututsi be uwoshira habona igiti cy'abatutsi bamaze kwicwa niyo regime ya FPR uretse abatutsi bo mu karere gusa buho abanyamurenge bo n'abanyemero baratikiye sibyo uvuga abanyarwanda bonyene usanga koko umututsi ahanze amaso FPR kugira abeho neza hari igiti cy'abantu bangana ikibapfuye ndetse bamwe bagapfa bari baracitse ku icumu rya FPR ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ugasanga harimo n'inkotanyi zagwanye zikagwanana nabo uno munsi uravye isi yose impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda badashobora guhonyora iwabo kandi basize amatungo yabo bakayabatwara abandi bakabiboma bagira gutu no munsi banganike none uno munsi wombwira yuko ari we musovere yaje canke aba batutsi bagiye hamwe bagataka bakavuga ati nyakubahwa niwe twizeye ko urondera umutekano ubwo gwete gwatanzwe na ibyo bintu byo gufata ibintu ngo ushire mu kigunira kimwe abantu ngo vuye ngo abatutsi none twumvikane
mugabo urabona imyiyerekano bafinansa ngo niyo abatutsi ngo niyo abanyemera bambe abahima ngo niyo ngo abanyamurenge bangahe eske bose bari nyuma y'iyo migomo turi mu gihe hasigaye havugwa ibintu vy'ikivunga ngo ibiganisho ngo ububirigi bwahaye Burundi turabizi ko iyo umuntu avuze ikintu yashobora kwerekana aho kiri amasaha caje n'ingene bigenda mwe muravye ivyo bashikirije ivyo bintu baratanze ivyemezo ko hari ibigwanisho ububirigi bwahaye Burundi ngira baracabirondera bazobitwereka mugabo ntavyo mbona ntavyo ndumva mugabo ikibazo kimwe kihari kugomba kwerekana yuko hari imishamirano hagati y'Uburundi n'u Rwanda biturutse ku Burundi sivyo cyangwa dushaka tuvuge ngira petete abaje giperereza ya gisirikare n'ijye mu gihugu barabimwe kuko u Rwanda babiza strategie z'uko babanza kuvuga umuntu ko agomba gukora iki kintu aribo bateguye kubikora ugasanga bagomba kwereka abantu yuko mengo Burundi bugomba gutera u Rwanda ahubwo u Rwanda rwateguye kugira gusotora abarundi hama ruce gutikiza na bantu bariko bavuga ngo bakingiye bazogaruke bavyagirize batera barisha abantu ahubwo inzego z'umutekano ahubwo nizisuma ibigwanisho vyinshi ntibatega ubwo no kuvuga ngo bavuze ngo haje amakamyo ngo 20 ngo y'ibigwanisho ahubwo n'amadege ni y'ururu bayazane ibigwanisho byo gukingira igihugu akindi hamiki naco ikintu kimwe cyo nyeje tuma u Rwanda n'u Burundi bagwana nico president yashimiye ivugiye wenyene kandi yakivugiye imbere y'aba record diplomatique consulaire yabivuze ati hamwe ndabizi neza ko u Rwanda rukuragira imigambi yo kugomba gutera Burundi rukantera ruciye yuvi aha nenzoca mu kiruhuko iryo kosa nibagirinde rero aheze barabe yuko umwe wese atinywana ubundi akinywana bakabana amahoro hamwe vyo bari vyo naho ivyo bintu bariko baravuga atavyemezo bihari Uburundi nta burenganzira bufise bwo kuronka ibigwanisho naho ubwo baba bihawe n'uburenganzira buganisha byinshi ahubwo wo hariho n'ivyaturise turiwe n'isanganya ahubwo abarundi nuko nyene leta ari leta mvyeyi yari ikwiye kubwira buri murundi wese agakotiza tukagura ibindi byinshi yego nta nibisanzwe kumva igihugu cyagoze bigwanisha ubu ariko bivuga kubera ubwoba nyene rya petete uvuga uti ibintu ari karazana bizohava bingora gushikana umugambi wanje mu ngiro uyu muntu aricunze cyangwa ariteguye neza biragoye sino ibigwanisho byiti igihugu none bo ntibagura ibyo bafise nibo babicura aya bafise abascientifique haje bakora ibigwanisho mu Rwanda sivyo bagura none abandi bo ntibagura Tanzania ntigura Kongo ntigura na Amerika iragura kandi banavyikora hari ibyo bagura hanze none kumva ngo nakaya ubu tugiye mu isoko we twese ugasuma ivyabo nimba usumye ibiharage gusa ugasuma n'inyanya n'irengarenga ucuvuga ngo ntibishoboka yuko ngo twahuriye mu isoko gusuma ngo muga we ngo aguze imikeke baguze ngo n'imiceri y'imitanzania ngo uguze ibintu byinshi ngo bisome byo naguze none usumira iwawe n'agasumira iwe ariko mwese mufite uburenganzira bwo gusuma kuvuga yuko baguze ibigwanisho rero ahubwo nimba amafaranga hari bagure n'ibintu mu gihe bamaze kumenya yuko hariho abazi bahari kandi baribwa ari bagomba gutera igihugu kiba kirubakwa abantu bariko barashira amahinguriro bashiramo amafaranga bubaka ibintu biterambere ahubwo nibashireho ubwirinzi bukwiye kugira ngo umutekano uri mu gihugu ntukongere guhungabana kandi babona yuko hariho abantu batanezerewe n'ibyo turiko turakora ububirigi bwahora risoma mbike n'u Rwanda kubona u Rwanda rujugumira kubera amakuru bariko ratanga tutazi ko ari nayo yuko ububirigi bwawe haye ibigwanisha Burundi tuvuge ko u Rwanda rufise ubwoba hamwe Burundi bwo bandanya bukomeza ubwirinzi busumba bwaho none ko burinda ikirere cyarwo ingorane buravogeye u Rwanda rwaho cyakabiri bivuga ngo babirigi bari basoma mbike n'u Rwanda nibo bonyene uno munsi u Rwanda abantu bari basoma mbike nago basigaranye n'ibandi hari n'umwe ubona ubwongereza se bwari butunze u Rwanda imyaka n'imyaka kuva 1994 uno munsi ntibari mu manza bariko baraburana ntibavanye nabi abanyamerika ntuzi yuko u Rwanda aribo barufashe mu maboko
ababaye abakuru b'ibihugu ba Amerika baza ngaho bakarora abakonseye ba Kagame bakaja kurondera ba multimillionaire baza kwinvestisa ngaho abo bose no munsi ntibavanye communauté internationale no munsi ntiyamiriza u Rwanda misi yose nta resolution ubona muri za Union Européenne nta resolution ubona muri za ONU nta raporo mpuzamakungu atangwa n'amashirahamwe yadomorotse ku Rwanda kuma bari karakora nta Kongo yitwariye u Rwanda babagiriza genocide babagiriza ubuzima bw'abakongomani imiliyoni 13 n'izindi bishe ayo maraso yose none ugira mu kuja kuyakora hari ico Burundi bwabafashijemo bavuga ati ubu murabidutanye twagiye kuvishura twenyene no ntibikunda ni bya bintu byo kuvuga rero ati Burundi burako buraduga ni twebwe twara turi hejuru twari twaragumize none Burundi ahugeze hose ubu nibwo buzwi nibwo buvugwa neza nibwo biragute icyo shari muri politiki raba mugabo nibaza yuko iciyumviro gikura atari uko bavuga ngo barabondera ingene ngo bagirize Burundi amahunyabwoko ubwicanyi buri ko burakorerwa abanyamurenge n'abandi batutsi hehe kandi ugasanga abo batutsi benshi bariko barapfa igoro bico je nibaza yuko mu bisanzwe abarundi dukwiye kumenya ico dushaka dukwiye kumenya ingene duhagarara aya mahoro dufise ubumwe batuzanyemwe ugasanga uno munsi nta macakubiri ahari irihamagarwa giterambere indongozi zihamagarira abarundi batavangwe bakavuga ati genda ku kivi mukore uno munsi umuntu ataha akitahira ubudoge avuga ati nta muntu ansitara ko jewe ndiryamye azinziye ibintu ntibajya kuvyanjanywa burya umutekano wubakwa n'uburyo bwinshi bukomeye cyane nakigoro gakomeye indongozi zashizemo ingufu zose zibaho kugira ngo abarundi babe batekanye bashobore kuja mu bikorwa by'iterambere uno munsi bashobora no kwirwa n'icizere n'amakungu ku buryo n'abadavize amafaranga bashobora no kugurana amabanki yo hanze bakabizira bati mu Burundi turabona hariho stabilite ivyo imigambi ariko murakora bishobora kuzogenda neza rero ntibaje ngaho waje kuvuza baje gutamba ingoma zivuzwa n'umwasi tumenye umurundi agomba kuba umwe indongozi zacu tukazishigikira tukazifata amaboko tutaravye uyu nuriya ahubwo turabiyo ziko ziratujana ntibaza yuko rero izo ndirimbo tuzobanya tuzibeshuza sizo kandi agomba guhamagara abantu bari kugira ubwoba abarundi benshi barazi ukuri nibahaguruke bakuvuge kuri kare abandi barundi bari kwakoreshwa niyo regime ya FPR mu gutuka igihugu cabo mu gutuka indongozi mu kuzagiriza amabi zidakora mugabo gasanga niyo bavugira hejuru nkuko umenga niyo bavuga ukuri mugabo abantu bavuze ukuri bakagomba yuko duhora canke abantu bakumva baca hirya no hino bakavuga ngo mbaga ngo wakoze kabisa babijya bintu ngo bavuze ngo ni sawa rimwe na rimwe n'ivyubiro bakabiduha mugabo we ntasokoroke kubera iki ico kintu rero nibamenye yuko ico dufise tugomba kukigwanira tugomba kugiharanira tugomba kukibungabunga tukagikingira twese turi kumwe ntagiye umuntu atinya mu gihe n'abandi bakubahutse haguruka maze iminsi mbona hari abajene kame mu marezo sociaux batamwe kuza baramenya ukuri bakavuga bati ntibikunda tivyumvikana ingene hari abantu bafise uburyo bwo kuvuga bafise ingene bashikiza ivyumviro mugabo kumva igihugu cyama kiratukwa indongozi zigatukwa abantu bagacafuzwa abantu gasanga biri ngaho gusa bimyoza ataco ariko baravuga akabarira mu mutima no ifo ko abantu bamenya igihugu nta muntu nta fotokopi y'igihugu ibaho Imana itanga kimwe kandi hagoho kirinda n'ubukigwanira mu gihe bikenewe ico gihe rero abantu bose bagomba kumenya bati izi mvugo zije gusubira kuvangura abantu zigomba kuza kuvyura ibikomere byari byarumye zigomba kuza gusubira kubwira abantu ko nakari mu bikore batazanye ubwoko kandi biriko biraba mu gihugu tubona yuko atari byo nizo nteguro atazihari n'uyo mugambi atawuhari umukuru w'igihugu dufise ugasanga ni wa muntu ataryama ahubwo yifuza yuko n'abandi bo mu bindi bihugu yo baterera kugira ngo babane mu mahoro mwe ukumva abantu barahagutse natwe turi ngaho kumva turi ku bipindi gusa ku mugoroba bamwe bari mu micopa abandi bari mu bitabazi
avuga ngo wumvise ibyo naka yavuze none we uvuze wewe oya jewe wapi kabisa ngo yakoze amakosa ntindagwe mikro ngo ya oya rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe twoshima kubona president yishimiye barayabasuye ko mwizera ni sawa yego nibaza ko atakibazo cyari abantu baje kuvuga ko bo harize ni politiki bayivugira ko hejuru ntazihari mu president assemblée yegeranije abarundi bose mu butandukane bwabo ni n'umukuru w'igihugu yashoboye kwerekana ko ari umugenzi w'ugwaruka ijya mbere aho abanyepolitike benshi bakoresha ugwaruka kugira ngo barukoreshe ibikorwa hama mu nyuma ivyo bikorwa biheze bagaca baruta wewe yaberetse ibikorwa vy'iterambere hakwatwara mu ntambara tuvuge ko ndayishimiye kubona ashoboye kwizegwa amahirwe ugwaruka tutosubira kuyakinisha na rya yatweretse ko ari umucama wacu Jene baza yuko ugwaruka niko rukwiye guhaguruka rukamugwanira rukamenya yuko kuba bamufise ni kazoza bafise kuko wevye ari kararondera si ibyiwe ku giti ciwe si n'ivy'abana yo giti ciwe cyabo nukuvuga ati jewe nkeneye Burundi bwejo rega nico gituma azanye vision veni karani veni sowasana weza ko muri veni sowasana azoba afise imyaka ingahe reza ndayishimye azoba afise imyaka ingana iki hazora umuntu akuze none wibaza yuko ivyo ari karondera avuga ati hazogera iki gihe igihugu kimeze neza hari igihugu gihagaze neza mu makungu gifise ijambo gifise abantu babayeho neza yesu kibaza yuko ari ivyiwe nico gituma avuga ati reka ntegura abantu bakiri bato irevre no kugosora kuko gufasha ugwaruka ni vyiza mugabo hari ugwaruka usanga waciye mu zindi nzira cyangwa ugasanga ntiriko urumva vision neza mugabo hajya bari kararaba neza kavuga ati naka ndabona yuko umugambi nubwo umuntu yogira ati ndakinjuye ejo canke byari uyu mugambi nzohagarara agomba guforma rero abajene muri ivyo bintu by'amahoro muri ivyo bintu by'ubumwe no muri ibintu cyane cyane byo kumenya yuko bose batazotungwa n'igifaransa bateza gukora ama projet akaza rimwe na rimwe ukabona yuko anaba baherekeza muri za payeje n'ahandi babankadi akabaha n'amafaranga kuko arazi yuko hari abajene bamwe bavomihana cyangwa imiryango ikenye avuga ati hari banki hajyaye mugende leta izobavariza kugira ngo barabe byo muri ko murakora ico kintu si hose kiri abantu rero niko bagomba kubimenya kandi cyane afashije kugira ngo nabo bantu baza kubibugwanko kuko kenshi bakunda kubiba ugwanko bacishije kugwaruka kuko niko gumva n'ingoga muno munsi nta gwaruka bo kigumura ngo rukumvirize nta mwanya rufise bose bari muri competition yo kurondera amafaranga bari mu bikorwa muri ico gihe rero nico gituma ubona yuko Uburundi so gwaruka gonyene Uburundi bwaragize umugisha kugira ngo haze umuntu avuga ati je ngomba gushiraho amatanguro canke umushinge utazokwigera ubomoka ahubwo Uburundi buhagarare kugira ngo ejo mu myaka izobiri imbere buzobe babona Uburundi bufise igihagararo gikomeye mu bindi bihugu bitunze nibaza yuko rero so kuvuga ngo ni mujama gusa ahubwo abajene aho bari bose bakwiye kumenya yuko bafise umuperezida w'umuvyeyi ntibasamara nuko tubaduce n'abasozera soze abadukurikiranye basigarana iki ico twokumva muri no minsi hari ibihuha byinshi hari inyigisho nyinshi z'ugwanko ziriko zirabibwa ariko nibaza yuko abantu bagomba kumenya akahise kabi katwigishe katubera isomo tikadusubize muri kazoza kameze kakahise kabi ahubwo tugakorere kuko twubake kazoza keza ivyo rero twubatse muri iki gihugu muri imyaka President yishimiye yatomboye ageze ko ntibize kubomogwa nuko abantu baza kumviriza ibihuha cyane bakumviza amakuru atariyo yo kugomba gucafuza inzego yo kugomba kugira ngo abantu basubiranemo canke batangure basubire bankane mu gihe twari tugeze ahantu no munsi atakibazo cy'ubwoko twumva atakuvuga ngo iterambere ni rya bamwe ikintu gikomeye n'ikintu gihambaye gusa ico twosaba gusa nuko umushinge yarawushizeho kandi aracagwana irevre byose ntibiratungana hari ibyo gukosora bikiriho mugabo no munsi n'abagikora ayo makosa bakora batinya kubera bazi bati umunsi president yo yamenya tuzogira ingorane kubera
tuba turiko duca hirya ya vision yiwe haracasigaye gukosora gusa ikintu cyitwa ubutungane n'ikintu gikomeye naco nigishije mu gikorane c'umugambi hariya gaye Imana uyishize imbere hariho ibintu igomba yuko nawe ugenderamo. Imana ikunda ukuri, Imana ikunda kugororoka, iranka akarenganyo, iranka gikenye, iranka umuntu yitwaza ikintu kiriya kugira ngo ashobore kwiha inyungu zitari nziza arenganije mugenzi we. Uno munsi rero ugiye kubiraba ni urugamba yagwanye kandi tunabimushimira. Uno munsi ubutungane buriko bugira iyindi sura nziza. Irevre nuko abantu bavuga uko utariko umucamanza yakoze ikosa cyangwa umupeji yakoze ikosa bahagomba kuvuga ngo ni leta. Oro sivyo. Numwe si n'ubucamanza bwose bwakoze ikosa n'umuntu umwe. Mugabo kameme aho vyamenyekanye iryo kosa umuntu yakoze ni barikosora. Kuko mu bisanzwe turabizi yuko nico gituma aciyashira hirya Conseil supérieur de la magistrature akaba nayikurira. Mugabo urumva yuko no munsi abantu hari abantu bagikeneye utungana. Ntihagire umuntu asubira kunyaga umuntu kumanyama. Ntihagire umuntu apfunga uwundi kugikenye. Usanga umuntu ari mu gasho ntagira dossier amaze y'amezi 6 umwaka nta kintu na kimwe afunge gusa yafunzwe ku iteko rya naka avuga ati munjirireyo. Ivyo bintu nivyo byo kwameriyora sino intambwe tugeze kuno munsi. Hamwe Imana dufashije tukabandanya mu matora kurikira President Ndayishimiye abarundi bakasubira kamutorera rimwe. Nico twomusaba gusa yuko yobandanya kuko inguvu zikenewe abarundi tuzimuha. Nimba n'amategeko nitwe tuyemeze bagomba ko tutavura to mugabo tube mu gihugu kibamwo umutekano wose wabo w'amasasu wabo witerambere wabo no mu by'ubutungane umuntu akamenya ko atamuntu amurenganya kubera yitwaje ikenye kana umuntu atanyagwa utwiwe kubera nakari we yatumunyaze kandi atomwubahuka. Ivyo bintu rero twona bimushimira kuko uno munsi burya no mucamanza arenganije umuntu arenganya avuga ati akabimenya nzoba ngo kubera ati nzoca ngira ingorane. Ni ikibazo kihari no munsi ugiye kuraba twebwe dukunda kwakira abantu mu mashengero n'iki hari abantu bazana imitwaro cyangwa umuntu akazakuraba ati mwe mukunda gukora ibiganiro mwatuvugira kuri iki kintu hari utugorane tw'abantu bacinyegeza bahagomba guhotora abantu cyangwa bagakikamika ingingo umuntu akabaha babaye no banki igihugu aho kwerekana yuko ari umucamanza kanaka yamurenganije bagaciba byesha kuri systeme de gouvernance yose bwo bakavuga ati ni leta. Ico kintu sico rero twibaza yuko abantu batosamara ngo basubire kuja mu nyigisho zitarizo zo kumva yuko hariho ubwoko bugeramiwe n'ubundi kanaka. Mu Burundi mu by'ukuri amahoro arahari, umutekano urahari, nta macakubiri ariho. Nuko umuntu wese afite icyo akora baramuha urubuga akabikora. No munsi ugiye kuraba iterambere urikeneye kurikora wese arikora. Ugasanga imbuto canke amase canke ikintu cyose gikenewe ko leta ikora uravye no gutegwa intege. President urabona ko yishikira mu mirimo akaje kuraba imirima y'abantu, urabona yuko ico kintu nta kibaho, nta bintu byakira byo kuvuga ngo ubwoko kanaka naka ntiyoje hanane. Numvise ari umuntu agomba kuvuga ngo azoshira habona muri iyi minsi ngene ubwoko bugenda burakumirwa mu bintu byinshi. Ariko nibaza yuko aho tugeze twirinde badusubiza inyuma. Nuko gushimira cyane nyakubahwa Apotre. Okay, nguruki. Nuko twirinde badusubiza inyuma tugende umwe wese n'imbono yiwe. Yaba imbono y'igihugu, yaba imbono y'umuryango wawe, n'imbono y'umuntu wewe bwite. Asigaye ni haramba amahoro, ni haramba ubumwe n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Kuri mikro radio nyine juste garima camera mwita umusaza nabo ati baba Jean Vista. Urahoshuro mushulo. Hoshula none.